Kuno munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ubukene mw'ishyirahamwe Parseme twagize ico dushikiriza. Ubwa mbere uwo munsi ushitse abarundi barenga 70% bari mu bukene budasanzwe uravye ibiharuro bisohoka vyerekana n'abahinga n'ibigo bibijejwe. Hanyuma ugasanga abarundi barenga 67% bari mu ngorane zo gufungura, abana badafungura neza ni 50 barenga 50%, kandi igihugu giharurwa mu bihugu vya mbere bikenye kw'isi bitatu. Ibintu bikunda gutera ivyo rero aha turiko turaba muri iki gihugu ituma ubukene buguma bwiyongera ni irigwirirana ry'abantu riba, kandi isi ndimwa itera iba nto igatera itituka, hagacajamwo n'ihindagurika ry'ibihe, mu gihe igihugu kitaguma kigwiza n'amahinguriro kugira ubuzi buboneke abantu bashobore kuronka ibindi bokora mu gihe umwimbu utabaye neza mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikigira kabiri ni iriduga ry'ibiciro ridasanzwe, aho usanga ubushobozi bwo kubaho ko kugura bwagabanutse cane, amahera ukamengo yataye agaciro, abantu ugasanga ibiribwa vyaduze, ikiro c'umuceri ugasanga kigeze ku 6,000, 7,000, ivoka rimwe ugasanga ari 2,000, urumva ibintu babigeze kure. Amazu apangwa murazi aho bigeze sinokwirirwa ndabivuga, kandi ibiciro bikaduga, agashomeri kaguma kiyongera. Ni situation nico bita mu gifaransa stagflation, biba mu bihugu bike aho usanga agashomeri kaba kenshi mu bantu n'ibiciro bigaca vyiyongera. Igira gatatu itera ubwo bukene ni ibintu by'ibiturire n'intwaro itabereye, ibiturire, ubunyonyezi butuma n'ubutunzi kama umengo ntaco buriko buratumarira. Ibyo dufise haba amazi, haba ashobora kuduha umuyagankuba, haba amabuye y'agaciro dushobora gushorera hanze, haba ibiterwa nja mu kamazi twarose ugasanga ntibiriko biratuzanira amafaranga agaragara aboneka. Hanyuma ugasanga ico gitero gituma n'abantu bokwinjiza imitahe, gusahiriza imitahe mpuzamakungu myinshi, ugasanga ntibariko baraza. Hanyuma ugasanga n'abandi bashobora gutanga ingurane canke ingurane itanzwe mu canke imfashanyo, ugasanga ntibariko barizera igihugu mu kugishiramwo uburyo bukwiye. Ikigira kane kibitera n'ingene usanga ibyo mu ntwaro bitunganijwe nabi, ugasanga abanyagihugu bariko barahagirira ingaruka, bariko barahabonera ingaruka. Nk'iyo ugenda abanyagihugu bagenda bagashora ibigori, bagashora umwimbu wabo ahantu n'izanagesa, bakazomara imisi batarakubita uruceri. Ikawa bakaba barayishoye bakazorindira batarakubita uruceri, bakiruka kwaka amadeni hirya no hino, kumbura afise inyungu zirenze, umuntu agakenana kandi yari yarimbuye yarakoze. Uwo mwanya ariko arakorera ico kintu atakindi yakoze, ni ukuvuga yuko ataronse amahera yihuta ngo abananye akora ivyo ariko arakora, n'agahombo kanini. Mu congereza tuvuga ngo time is money. Hanyuma ugira gatanu n'ibijanye n'itunganywa ryo guteganyiriza abakozi canke ibi bita ngo sécurité sociale, y'ingene abantu baho bageze mu zabukuru, urari ingene bidashemeye mu Burundi, ugaca usanga abantu bageze mu zabukuru abaramaganya atanguye, ubukene buca buba ndanse. Ugasanga umuntu rero atagishoboye kubaho, kandi usanga no rimwe n'abana harabaja no muri pansi, abana nabo bataraheza no gusohoka, bataraheza n'amashuri. Ubwira atandatu ugaca usanga ni bituma usanga abikorera utwatsi ariko barashigirwa bikwiye, ugasanga mbere abo mu ntwaro nibo bashaka gukora vyose, kwikorera ivyabo vya leta, ugasanga abantu bariko barabura isaganirizo. Ingaruka rero uca ubibona ni igihugu umenga abantu bose bariko bagenda bagiye batagaruka, umenga urwaruka rwoja kurondera ahandi na gute, ugaca usanga mu bisanzwe igihugu gisa nuko ubuzima bwagoranye bwiko burananirana cane. Inyishu rero kuri ivyo nibi, ubwa mbere nuko kwemera igihugu gikenye kandi dufise ibibazo, sico kibazo, nta kubitinya. Si Uburundi bwoba bwaracitse igikenye, n'ibindi vyaraciye kuri iyo nzira birabivamo. Ikigira kabiri nuko tumiteza kumenya ubutunzi kama Imana yaduhaye, tukamenya yuko ari ubw'igihugu atari ubw'abantu, atari ubw'akagwi k'abantu. Ubwo butunzi Imana yaduhaye kama uko bungana bwose ni ubw'igihugu n'ubw'abarundi, si ubw'umugwi w'abantu canke umugambwe kanaka. Gutunganya ivy'intwaro neza, bonne gouvernance, igiture kigatuzwa, ubuyobozi bugatuzwa, hanyuma igihugu kikwiyugurura, imitahe ikacinjiramwo n'abashobora kugifasha, amahera ashobora gufasha arahari nk'uko ibindi bihugu biyaronka,
arakenewe kuko uko isi yitunganije ibihugu bimwe bikene byaraciye bicibwa kumwe haracemwe n'ibyuko babanje kubicura bufuri na buhoro amahera abari mu bigega mpuzamakungu byo gufasha si igihugu nk'uburundi kitayakenera no gusigikira abikorera utwabo hanyuma tukamenya tuti ibyo dushira imbere mu butunzi n'uburimyi n'ubworozi amabuye y'agaciro ntibarukera rugendo turizime niho dufise nuze n'iki gihugu cacu aho kiri ushobora ko kubona kiri hagati y'ibihugu vya Kongo na Tanzania binini imirwa mikuru uri kure ugasanga witunganije neza igihugu c'u Burundi cofasha ku banyagihugu usanga bari kure y'imirwa mikuru y'ivyo bihugu ugasanga iba yindi kapitale ugasanga turahabombokeye mu ruja n'uruza n'abantu mu butunzi bwinjira mu mahera yinjira mu baguzi bashobora kuza gukurira ibintu ngaha mu gihugu iwacu.